gituma mubona de façon générale hariho amakominote usanga arimwo abantu b'abacuruzi n'amakominote usanga harimwo abantu b'abanywa inzoga gusa. Burya umwana acuruje impuzu mu Ruvumera kuva aciga mu w'icenda gushika aheze kaminuza aba ari umu economiste ari sûr gusumba umu professeur canke gusumba abandi bantu baba bashitse kuri kaminuza, kuko wewe abafise ico umuntu yo kwita la connaissance du village. La connaissance du village ni connaissance iri pratique, apana connaissance iri mu bitabo. Umumama acuruza ibigori kwibarabara guhamagara de temps en temps umwana wiwe kugira ngo amufashe gucuruza ibigori, ibi biratuma umwana amenya dès le bas âge ibintu bijanye n'akazi, ibintu bijanye n'ubuzima. Uyu mwana abazi ico umuntu akora kugira hombe, ico umuntu akora kugira yunguke, ico umuntu akora en fait abazi abafisi abametriza ibi bijanye n'akazi kiwe. Urumva rero nkuko nabibabwiye mu bijanye n'imibereho y'abantu nta gihe na kimwe ushobora kuronka situation iri absolue aho uvuga uti ngaha ugiye kugora uri umwana biba byanse canke udakoze uri umwana biba byanse. Oya, niyaba uyu mwana yavukiye muri famille amafaranga bayabona kumengo ni nkaratasi, bizomugora cyane ko yumva ko amafaranga afise agaciro. Niyaba yavukiye muri famille aho abona ifaranga, aho bamwigisha ko ifaranga rivyara irindi kandi akaba bizi kuva kera, muzobona yuko nubwo azokura ivyo bintu bimwe mu mutwe. Hanyuma amaze kugendana n'abandi, niyagendana n'abantu n'urundi rwaruka bangana, umwana avuga les pères, mugabo bakaba ari abantu qui pratiquent énormément ububare canke ayandi milieu de jouissance, la probabilité ko umwana ashobora kujera amafaranga de poche bamuhaye izoba ntoya. Kuko mumenye ikintu nuko abana bo bakiri muri age bari malléable. No, kujya mu Kirundi bavuga bati igiti kigororwa kikiri gito ni bibisigura. Muri iyo myaka umwana abagishobora kumva akimita ibindi abona, biba vyiza canke bibi. Nico gituma mubona de façon générale hariho amakominote usanga arimwo abantu b'abacuruzi n'amakominote usanga harimwo abantu b'abanywa inzoga gusa. No kubera abantu bavyiga bakiriko barakura, bakiri abana bakabikuriramwo, maze rero niyo bamaze gukura bikabananira gushobora kubivamo. Kuko kubera ko ibintu umuntu yize akiri muto biratinda bikaba comme sa nature, donc ça devient comme une seconde nature. Urumva rero umwana yize mumwigishe mu muryango yuko umuhaye amafaranga 100, sivyo, umuhaye amafaranga 100 canke amajana 5 ashobora gukoresha 100, amajana nakayabika, hanyuma amaze kugwira ukagenda ukamufasha akagura nk'inkoko 2 canke 3, ukamubwira uti bwa bundi amafaranga wari wambikije ngaya ndakuguriyemo inkoko 3 uzozorore, arabibona kandi arumva ko abwize satisfaction. Mugabo umubwiye uti ya mafaranga rero amwe nakubikiye ingo tugende muri Café Gourmand dufata ama crème glace hanyuma voilà, muri ico gihe rero biragira ingaruka mbi kuri education y'umwana.